inzu ndiho ibihumbi amajana indwi ku kwezi mugabo hano mu ishengero nta mukirisi yonyagiriza ko ndahagarara mu ishengero ngo nibandihire inzu bace banyagiriza. Ndasenga umuntu yamehezagiza bitanu nkashira mu gakesi ukwezi kugahera narose amahera y'inzu, kandi ku kwezi amahera dukoresha murabizi dukoresha amahera menshi mu gisagara. Abe mu munsi ndahekeka oya ntindarana uhangane birakabona mbaye intumwa nimurabe neza mu bihe nzoba ndi mutama uzohagararira ishengero naho ritazoba ribi, ariko amashengero ya Grace Verite uzuyahagararire kumukozana. Ariko mvuga ngo haleluya, tubemeje neza ko abaye umwungere w'ishengero Grace Verite aremejwe ku mugaragaro, aremejwe nk'umwungere, aremejwe nk'utoranijwe. Aya mavuta z'amukorere. Kuri uno munsi mwari musanzwe mufise igikorwa kidasanzwe ku cicaro gikuru c'isengero musanzwe murongoye. Ico gikorwa cari kigamije iki canke ico gikorwa cari nyabaki kugira ngo abariko baradukurikirana bamenye icari cyo? Habitishwa Haleluya. Inzu ndiho ibihumbi amajana indwi ku kwezi mugabo hano mu ishengero nta mukirisi yonyagiriza ko ndahagarara mu ishengero ngo nibandihire inzu bace banyagiriza. Ndasenga umuntu yamehezagiza bitanu nkashira mu gakesi ukwezi kugahera narose amahera y'inzu, kandi ku kwezi amahera dukoresha murabizi dukoresha amahera menshi mu gisagara. Abasirikare dukore gute? Yesu arababwira ngo mubunge imigero zanyu. Bakozi b'Imana muzohora n'ibibaca intege, bababwire ngo ntacyo muzopamo.
ariko ivyo bivugwa n'abantu, kuko abantu bavuga amashamba, Imana ivuga ijambo. Abantu bavuga amashamba, Yesu avuga ijambo. Nimuvuge ngo amen. Mwiza mu bakozi b'Imana. Ibintu byo munyabyegera ntabwo nabyibagiwe. Mumanza kuyanaguza amaboko kandi banzana kandi nzamushimira. Ingorane. Samueli wa mbere 16. Samueli wa mbere 16. Umutwe w'amajambo atubwira ngo Samueli arabanuza Dawidi amavuta. Dawidi amavuta. Maze Uhoraho abaza Samueli. Atuzogeza hehe kuririra Sawuli? Uzogeza hehe kuririra Sawuli? Kandi namaze kwanka kwaba umwami. Uzuza ihembe ryawe amavuta. Uheze uze ngutume kuri Isayi. I Betelehemu muri classe verite. Kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe. n'abakobwa biwe. Samueli arayisiguza ati nogenda nte? Samueli arayisiguza ati mbega nogenda gute? Erega Sawuli niyavyumva azonyica. Sawuli azongandagura. Uhoraho aramwishura ati hitana inka y'ishashi. Ugende. Uvuge uti nje gushikanira Uhoraho ikimazi. Uheze uhamagare Isayi aze kuri ico kimazi. Kumusahage. Mena. Bandanya wewe. Nariko nabwira umutice yari. Uheze uhamagare Isayi aze kuri ico kimazi. Yego. Nanje nzokwereka uko uzobikora. Usudobanurize amavuta uwo nzokwereka. Nuko Samueli agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye. Aja i Betelehemu. Aragenda i Betelehemu. Ashitseyo abakuru b'ibisagara baraza kumusanganira. Arahinda agashitsi. Barabaza bati mbega ugenzwa n'amahoro? Mbega wewe n'amahoro? Ategome n'amahoro. Kuri kose n'amahoro. Zana no gushikanira Uhoraho ikimazi. Nuko nimwiyeze muze tujane kuri ico kimazi. Kandi yeza Isayi n'abahungu biwe. Abahamagara kuza kuri ico kimazi. Nuko bashitseyo. Abonye Eliyabu. Aribwira ati nta bukekeranya Uhoraho agira yimbikishe amavuta nguyu imbere yiwe. Yego. Ariko Uhoraho abarira Samueli ati nacuraba ishusho yiwe. Kuraba ingene ameze. Canke ikireho ciwe. Canke kubona kari muremure cyane. Kuko ntamushimye. Ko jewe ndigeze ndamushima. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba. Ko abantu baraba ku rukoba gusa. Abantu birebera amafaranga n'imiduga vyonyene. Ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Maze Isayi ahamagara Abinadabu. Amwereka Samueli. Hari abantu bari hanze mu bahe bibaza niba baje gusenga. Samueli aravuga ati n'uyu nyene Uhoraho niwe yatoranije. Isayi arongera amwereka Shama. Naho nyene Samueli aravuga ateka n'uyu nawe Uhoraho siwe yatoranije. Nawe nyene kuko aguma nk'umugore aranywa inzoga n'imborerwa ibintu byose yaratoranije kabariwe. Nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe. Ko Samueli abarabe. Samueli abarira Isayi. Abasibo Uhoraho yatoranije. Abanabwaribo bajya bose bari bazi ko ari musibo. Maze Samueli abaza Isayi. Ati mbega abana bawe bose nawe? Abana bawe naba muri class.
aramwishura ati hasigaye umuhererezi ariko rero ari ku ntama. Arasigaye umuhererezi mugabo ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati yego tuma uja kumuhamagara. Yego kuko tutari bwicare ngo turye ataraza. Nuko atuma uja kumuzana. Nuko atuma umuntu yiruka kumuhamagara. Kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza. Yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza biguma bitengera nk'umukwe wanje. W'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati va hasi umusuke kw'amavuta. Kuko wa wundi ari uwo. Kuko wa muntu nahora numva nabwirwa n'Imana ari uyu. Nuko Samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta ayamusukako. Bakuru biwe bamukikije. Shaka ugeze ngaho dukomera amashyi ijambo ry'Imana. Ndagomba ingabire yanje narayikubonyemwo. Ejo naho nazoba nkiriho wewe peti. Ariko tuvuge ngo haleluya. Akagahungu ni incabwenge karavuza piano karavuga ubutumwa karakomeye ni gihanga so abarakuravye w'imwemuja nta n'uwundi ahagarara inyuma yawe ni so wawe guhagarara inyuma y'umuhungu wawe. Wewe mu bihe nazoba nyiriyo canke ngishoboye mu bihe nzoba ndi mutama uzohagararira ishengero naho ritazoba ribi ariko amashengero ya Grace Merico uziyahagararire umukozana ariko mvuga ngo haleluya. Ndaguha icyo Imana yampaye. Mama Pastor haguruka umapfite Imana yaguhaye nawe haguruka. Uyu mwana wanje Imana yarambwiye ko azoba umukozi w'Imana akomeye, azoba umuprofeta adasanzwe, azoba umuapotre mu bihe bisoza. Irambwiye ngo muri iki gikorano umwana wanje ndamushire ku biganza. Abapotre munyemerere muhaguruke. Apotre bari hano. Apotre Mose mu byubahiro byawe. Koti wayisize ja kandi nari kuri ntacyo. Mugira ube apotre umunyene ariko uzoba apotre wo muri kazoza. Ariko tuvuge ngo haleluya. Ni nayo mpamvu nta gihe tenda guha nta n'amavuta ndagushirako ariko igihe kizogera duhamagara aba bagabo nyene baze tugusuke ko amavuta tukwambika igihete muri cyane nazo kugira hano kugama turatuye mu bihe bisoza umwana wanje igihe azoba yubatse urugo rwiwe nzenda bahamagare tumugira intumwa y'Imana asaba umuhanuzi akomeye tumushire ku biganza. Na power shataya belelebo tikana ya mama rama Yesu mami kandi umizigima Imana ikomeye Imana y'amahoro Imana yo kwizerwa Imana yo kwizigima. Ukurire muri ubu buntu urindwe muri ubu buntu usaba icyamamare mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sura mu kibanza umukomera amashi. Uyu mwana ibintu akora hano birasoba nanje arara mu ishengero ibikorwa byose nahora nkora ubu ni wabikora. Uyu mwana
ndakwifurije kuramba. N'umubyeyi azi igitugu cyacu, n'umubyeyi azi ibyarimo, n'umubyeyi yubaha umubyeyi atarabye ngo aramusumba imyaka. Yaragwanye intambara ishengero rigira ripomoke, aravuga ati hako nemera ko ishengero ripomoka ndiro porozari mpitamo guta jewe, mugabo umubyeyi wanje ndamuramire, nimumukomere amashyi menshi cyane. Wabaye intwari muri byose muvyeyi mwiza. Uyu munsi jewe mba ndi mwibarabara, mba ndi mayibobo, aravuga ngo nutwe buruko sishobora kwemera ko ishengero ripomoka, ndiyo prezanta regare ndariramira naho nosigara ndimwe. Uzavuga gukomera kw'Imana. Ariko niho muri canke mwatashe, ikasabe Apostle Jeremy na Revera wo mu Rumonge bahaguruke bafate ajya amavuta ari babiri. Cyo saba Apotre Munyabunyegeri ari kumwe na Apotre mugenzi wiwe bace baza, umwe mwene musengera amavuta, babiri basengera amavuta, aba babiri mpamagaye nabo basengere ihembe. Apotre Jeremy na Revera musengera amavuta, Apotre musengere ihembe. Natunashoboza Raba Pile Bosala imbaraga yo gusiga no guhindura izina rya Yesu Kristo. Uyu mukozi wawe agiye kurobanurwa amavuta azoba umukozi w'igikundiro, umukozi ashobora abantu bose kandi umukozi tugemera. Urakoze Mwami, turamushimira bidasanzwe tuguha amavuta kuko ari we yahezagiye kandi yongeye gushyira imbaraga mu izina rya twese n'inyuma ryamwe mwera. Reka mu cyubahiro papa Imana yamuhaye ahaguruke aze guhagarara hano inyuma yiwe. Ntidushobora kumusuka kw'amavuta, umubyeyi wacu yaduteye iteka araza, mumwakiriza amashyi papa wacu ahagarara inyuma. Atikiribu urebesheyi peyana yasire kataya ayimana yasikaya, ahagarara inyuma yiwe. Haleluya, haleluya. Uyu kugira ngo uze ngaha nuko papa yabyemeye. Iyo byanka wewe ntibari kuza hano, iyo papa byanka nimushitera ayiserebashe nimukomera amashyi Yesu yabyemeye. Abapotre mwegere hano, abapotre gusa fata hano mwese. Twebwe intumwa turemeje neza ko umukobwa wawe ataya abaye umwungeri, aya mavuta atembe mu magufa, atembe mu misokoro. Turemeje neza kabaye umwungeri w'ishengero Grace Emerite. Baba mumushyira ku biganza rekora, egera hano mumushyira ku biganza rekora hariya, garuka Asteri, egera hano ihute rekora Asteri. Papa n'inararibonye mw'ishengero ryacu, mushyira ku biganza dusenge mwese musenge. Turemeje neza ko abaye umwungeri w'ishengero Grace Emerite aremejwe ku mugaragaro, aremejwe nk'umwungeri, aremejwe nk'utoranijwe. Aya mavuta z'amikorere nizize gicike, icyo tumasubira inyuma, icyo turagifashanire. Umuryango wose ukoranye, abo bivukana bakoranye, umutware we wamwubaha akoranye, kandi azamuhe kuzoshobozwa no gukorera Imana, kandi we n'umutware wiwe uzubaha iherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimukoma amashyi erega ni menshi. Haguruka
Félicitations. N'abandi mu muhe félicitations. Félicitations. Ishengero mukoma amashimisho cyane. Oya ndabona mbega hari n'inzigo mukoma amashimisho cyane. Sakataya. Turimikisha mafuta na pastor ya Vumu Rumonge yari mu assistant pastor. Nawe ashike hano yihuse numukomera amashimeshi cyane nimumukomera amashuye mutama nawe yatoranijwe n'umudamu wiwe basanane niba bari kumwe kugira ngo acamushigikira. My Jesus, thank you Lord, thank you. Lepatakaya zonetakaya mando fukamangaha polelelefo papa guma hakaza ahantu ntagende kuko nawe yatewuteka fuka nabe mbere hari baba bantu fukama nadani wiwe ahagarara inyuma yewe manda ya sekerosh gororoka taya sika abapepe mufate mwese turimikishije amavuta ataya muhungu wawe mwizina Yesu tuboneye kabaye mwonge ushengero yomana mwonge mumbuga lota ya sile besha kayamambo umurambike kubiganza musenge mwizina Yesu tuboneje neza ku muhungu wawe abaye mwongere taya sile besha mwizina Yesu reka ububasha bwawe ugende kumurwanirira ashobozwe nawe aneshe ibimurwanya birwanye mwizina Yesu Kristo amena. Mumuhe félicitations nawe nyine. Hano kuri siege dufise abapastori batatu babiri ni representa na Coloneli Eugenie yagiye yahejeje kwitegurira imyiteguro y'urubanza tirego ciwe nabenge musaza we ni hari turamurindiriye yurutse indege tuzohamagara abakozi b'Imana tumusuke ko bavuta ariko musaza we naze tumurambike kubiganza gusa mu gishingo cyo kwemeza ko nawe abaye umwongere azi hano musaza we mu mubise mu mukomere amashimeshi cyane umwongere tuguhamagaye mu gishingo cy'ifukame turagusengera gusa naba hariya abantu turagusengera n'umumama yakoze ibikorwa by'ishene mu ishengero n'umumama yama yitanga mu ishengero n'umumama akora ibikorwa bitandukanye mu ishengero n'umumama twarase nk'inyishu muri classe Everite rero mumushyire ku biganza gusa hama niyaza tuzamusuka ku mavuta turasengeye Coloneli Eugenie ahari hose muri Mareke bimenyekane ko nawe mu gitabo cy'umwungere abaye umwungere mu izina rya Yesu Kristo turabyemeje ahari hose ahajyanye hose yamwe ku iki gikorwa tugikoze mu gishingo ciwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Subire mu kibanza erega nabyo ni mu bikomera amashino bw'akahari turasengera umuvugishwa Arida ashike hano yihuse profete abapepe fata ikiganza muzana kayesume mudutiza kayesume aya mavuta arakomeye tuyasuzugure ba mudamu aya zakugeza kuri fata mwese abapepe hano mwishengero wacu nta muvugishwa twari bwasuke kwa mavuta ubaje wa mbere turagusutse kwa amavuta yo kuba umuvugishwa cyangwa umuprofete n'izina rya Yesu Kristo iryo banga mumushyire ku biganza tubemeje neza ko abaye umuvugishwa hamwe no kuba umwongere w'ishengero hamwe no kuba umwongere w'ishengero turabyemeje ku mugaragaro k'iryo bango naryo ribayemo mu izina rya Yesu Kristo. Umuvugishwa arakomeye ahishura iby'amabanga ahishura iby'ishuro akabizanira ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bumukorere muri byose na hose. Amen.
Felicitation nawe umufite ukuboko nimumukomere amashyi nawe nyine. Amashyi menshi mu izina rya Yesu. Umuhe Felicitation umukozi w'Imana. Turasengera umwasisita pasiteri no guhishegera mu Nyamegeri. Abantu bose batamburanye barabivuyemo. Mugabo wewe amaze imyaka irenga 7 ari umurongozi w'amasengesho. Bose baragiye ishengera rarisarura. Uyu munsi rirahagaze kubera uyu mumama yabaye intwari mu ishengero, yaritwaye neza mu ishengero. Narasengeye abandi we ntiyigeze abisaba, ariko igihe kirageze nawe Imana iramwibutse agira suko kw'amavuta. Turayashengera mwe mwaterekereye urubuga rw'abatama b'ishengero. Turemeje neza ku mugaragaro kabaye umupasitori w'ishengero ryo mu Nyamegeri. Aya mavuta ashunguruke na bwa kundi yashungurukira ku bwanwa bwa Aroni, nimumurambike ku biganza nawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Rapawa shakera ububasha bw'Imana, ububasha bw'Imana nibugaragare, nibumanuke. Agiye kuragira intama adashobozwe n'ijuru n'abamarayika, kandi intama zize zimwumvire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mumuhe Felicitation nawe. Tugiye gusengera assistant pasiteri Harerimana Jeannette. Cyari cegera cy'umukuru w'abakenyezi ariko yakuwe muri ayo mabanga. Tumugize assistant pasiteri. Umukomere amashyi menshi cyane nawe mukomeza murahagarara haka. Umutware wiwe aze kugira ngo ahagarare inyuma yiwe. Uyu mumama amaze imyaka myinshi muri iri shengero, yabaye intwari, yaritanze, yarakoze ibikorwa byinshi, yafatanije n'umugabo wiwe bakora ibikorwa bikomeye hano mu ishengero. Ayo matatu yose mubona nibo bayaguze, ibafure zimwe mubona ngaha nibo baziguze, intebe nyinshi mwicaye ko ngaha nibo baziguze. Bakoze ibikorwa bikomeye n'umutware wiwe. Turabituje kuroranirwa mu bikorwa byose. Nari kugushira amavuta mu ruhanga, ariko mwene yari ngo nagusuke ko amavuta nawe nk'umwe assistant pastor ndabikoze n'isuzo yabasha naha. Alebe paya sitaya mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo umwungere uri assistant, ariko twiteka ububasha bw'Imana bumanuke kuri wewe, ubushobozi bw'Imana bumanuke kuri wewe nk'umwe assistant pastor. Aya mavuta agende mu magufa, aya mavuta agende mu misokoro mu izina rya Yesu Kristo. Ikimenyetso cyemeza ko nawe utoranijwe mu izina rya Yesu. Thank you. Mama Felicitation umugabo wacu umuhagaze ajya nyine bahagarare ngaho. Turagomba gusengera umukuru w'abakenyezi. Iyaba mwari munezerewe mwari gukoma amashyi ku mukuru w'abakenyezi. Nimbona ubu rero tugomba duhere perezida nk'uwahejeje gusiga amavuta, bamushyire amavuta mu biganza, amushyire mu ruhanga. Urahora n'umukuru w'abakenyezi nawe nyine yatungijwe, ariko amabanga yamufatiriye tuzovuga igarade twamushize ko arukari ngaha. Mushyire ko amavuta mu kiganza umukuru w'abakenyezi atarasikaya. Dusabe Shanga ashike hano bamwongere afana iguma ngaha nyine. Reka nimuraheza Shanga igera hano mufashanye na perezida ubu musengere umukuru w'abakenyezi. Imana imuteka. Tayasika ndayashima maraso ya Yesu
ndayashima maraso ya Yesu, ndayashima ayo maraso ni kubwanje yamenetse. Haleluya. Felicitation nawe umuhaguruzi uhagarare hariya. Turasengera assistant pastor wo mu Rumonge nawe yihute yahora ari mwarimu w'ishengero, mumukomere amashi. Amaze imyaka 8 ari mw'ishengero Grace Emerite, yitwaye neza cyane, yakoze ibikorwa byiza. Nawe ashike hano wo mu assistant pastor. My Jesus tene moshe. Reka dusabe inararibonye Pastor Shanga bamushira amavuta mu biganza, amurambike ku biganza, afatanije na Pastor Arida na Pastor Represana. Mwengere hano mumwimikisha y'amavuta no mu assistant pastor, mumukomere amashi menshi cyane, murambike ku biganza musenge. Ndayashima maraso ya Yesu, ndayashima maraso ya Yesu, ndayashima ayo maraso ni kubwanje yamenetse. Felicitation nawe hagarara hariya. Turahamagara umudiyakonikazi Claudine Muronke nyene. Ayo maraso ni kubwanje yamenetse. Ndayashima maraso ya Yesu, ndayashima maraso ya Yesu, ndayashima ayo maraso ni kubwanje yamenetse. Reka duhamagare mama Josie nawe aze tumusengere. Umuntu agiye kuba umukuru w'abadiyakoni. Ugera hano mumukomere amashi menshi cyane. Nawe Muronke mujye gusengera hano umukuru w'abadiyakoni Shangakira. Ndayashima maraso ya Yesu, ndayashima maraso ya Yesu, ndayashima ayo maraso ni kubwanje Yesu yamenetse. Baturikora musengera. Reka duhe kaze Delphine nawe ngiye kuba umudiyakonikazi hano. Azanane n'umutware wiwe. Ndayashima maraso ya Yesu, yihute. Ndayashima maraso ya Yesu. Itose hejuru bayibone. Iyo nizo ziragufasha kwegeranya intama zigomba zisanzare. Iyo irakomeye cyane si bose bayirose, ariko Imana irayiguhaye tukayasikaya. Iyo niyo yiguriye, nimwibaze ngo napendereye. Imana yarambwiye ko ategeka kuronka inkoni nk'umwungere, nta mpamvu zitaronka bose. Iyo abazaronka bose n'ikipacu canje nari kuguha inkoni, ariko aca yihangana ngo nzomuha urubyaro nta ngorane. Ariko tuvuyemo haleluya. Turaha inkoni representa regare, nawe ashike hano tumuha inkoni y'umwungere. Uyiduze hejuru abo mu muryango babibone kutakiri wa wundi zitwatwana. Ntabwo ari twatwana. Iyo ni inkoni ntuzoyikubitisha umutware wawe, zoza urayibika ahantu wayinyegeje. Hari igihe abadamu bibagora ishavu rimufasha agashatora inkoni, suyibika. Iyo niyo kuragira ubwoko bw'Imana. Ndabizi ko utari umugwanyi. Turahereza inkoni pasiteri mukuru, nawe ashike hano tumuhe inkoni.
kuko nawe n'umurongozi w'ishengero hano umukomera amashyi menshi cyane. Hagarara ngaha nawe bagufotore ibimenyesha amakuru baze kukubona ku mbuga ngurukanabumenyi. Ubu niba twara abapasiteri bose hano kuri siyeji cyangwa ku rwego rw'igihugu hama abahagarare hajya ndafise undi muntu ngomba ko asaziye mu buntu bw'Imana. Uwo nawe ni mawe wanje nawe ndamusengera nk'umudiyakonikazi wo mu Nyabunyegeri aze mawe umuvyeyi wanje yegere hano uje turafasha abandi kugira ubuhimbi mu Nyabunyegeri. Ariko Yesu we ndagukunda mawe ndagukunda ndagukunda mawe ndagukunda mawe we kabagana asengera mu Nyabunyegeri. Raba hariya reka n'umutambakazi muraza muramwereka ya mavuta ariye wewe nyene ni uri nararibonye cyumurambika kwa mavuta muri kanzi mawe alo uri mawe abahejeje kuba bungere turabashira ku kimenyetso c'igihete. Aha turabaha amasertifika yemeza ko babayabungere bayazane biyose. Imvugo yiwe ni hame tegereje umunsi n'isaha kuko ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri ibihamya iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi n'isaha kuko ari data wabivuze bizoshika. Umugabo w'umunyakuri
ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Hari abo twateguye amaseretifika n'abandi tuzozibagwamo, kuko hari ikindi gikorwa cyangwa irindi bango bagomba kubamo. Mama Kingi aze ayitore yiwiwe yamaze gusohoka, ropoza nani bari karazikoresha arazi ahari karazikoresha. Umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari. Mukuru aze atore seretifika yuko ari assistant pastor, ubu yarasengewe. Umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora. Sofi Murumonge imvugo yiwe, imvugo ihame twegereje. Gideyoni arasaba ibimenyetso. Haleluya. Yarasabye ikimenyetso cya mbere, aravuga ati ngeze buno bwoya ehenda busiza kumbuga ejo mugatondo ninavyuka asanga ubwoya buri kurume. Haleluya. Ati kumbuga naho hunde nzomenya ko ari Uhoraho yambwiye. Haleluya. Haleluya. Ikimenyetso Gideyoni avyuze yararonse ikimenyetso. Aranga aravuga ati ntabwo nogarukiriza ngaho ndakwingiza Uhoraho. Makandi kamenyetso kamwe ndazi yuko ari wewe uri kuravuga, ariko ndakwingize ehenzane buno bwoya kandi rigira kabiri ninasanga bwumye nkasanga hasi naho hari kime zoheza nongere menye ko ari wewe wavuze. Haleluya. Haleluya. Hari ahantu twavuye naho dushize. Haleluya. Haleluya. Iyo mubona dutamba tugatwenga hariyo twavuye naho dushize. Haleluya. Haleluya. Imana yaraducuze. Haleluya. Iradukura mu bwishime. Haleluya. Idukura mu bwibone. Haleluya. Akanyarigabo katuvamo. Haleluya. Yaraducuze turaja hasi, nico gituma mubona uyu munsi twemeye. Haleluya. Haleluya. Jaba nkinengana nkiko ndaca mwibarabara naravuga ati aho hantu naho no kwinjira, kuko nari mvuye mu ishengero y'amadirisha meza. Haleluya. Haleluya. Ariko hari umunsi umwe aransanga ati bigani byo kujana mu ijoro. Atoya ntamaze zo kujana mu ijoro. Ati ndagutuma. Haleluya. Haleluya. Ninjira ngaha nje nk'ikirori. Haleluya. Haleluya. Nkabona batama nkagenda kuraba ati noneho bafise agacupa hariya, nagenda kuraba nkasanga ntacyo bafise, ariko banyoye umukiza Yesu badiriye mu maraso barayanwa. Haleluya. Haleluya. Nanje ndegereza uko negereza ariko bikunda. Haleluya. Nanje ndavyisangamo. Haleluya. Umunsi umwe Apotre arambwira ati nahari uko urakeneye kubatizwa mu mazi menshi. Haleluya. Ndamubwira ati wapi, je narabatijwe kandi ntabwo nzasubira kubatizwa. Haleluya. Umunsi umwe igihe kimwe ngiye kwibaruka. Haleluya. 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 Ati w'Imana amasezerano aragoye. Iyo ubona wemeye amasezerano. Haleluya. Shanibuka Yefuta. Haleluya. Yefuta agiye ku rugamba yaravuze ati ndagusezeraniye ati ninaguhana urugamba nkanesha. Haleluya. Ati hari icyo nzakora. Ati umuntu umwe wanjye nazoza kunsanganira niwe nzatanga. Haleluya. Yefuta yari umutunzi, yari afise abakozi benshi. Haleluya. Aragenda aragwana aratsinda urugamba, ariko araza ngo yari afise agakobwa kamwe. Haleluya. Aho gakobwa kamwe ntabwo kigera gasohoka no mu nzu. Haleluya. Ariko araza ngo yumve ingoma zivuga. Haleluya. Aravuga ati uwo ni data avuye ku rugamba. Ati kandi ngo
ati nambaye ibara, ati nambaye ibara kuko hari ibyo nemeye, kandi igihe nasezerana ntawe twari kumwe ryari ibanga ryanje. Haleluya, n'uhoraho. Haleluya. Yesu we Mashariki TV ndayikunda cyane, ndibonye oya bizoba byahonze ukuri kw'Imana, ariko tuvuge ngo amen. Mwihangane, umuntu ataha injyazi we turazicana muhira, twebwe ngaha ntitwisondeka, si twatwana mu kanya umuriro ugira wake. Abazanye amakado bace bayabazanira byihuse, hama niba hariho uruboga mwateguye rw'umubyeyi uje muruzana, kuko amavuta ntakorera ubusa, amavuta aravuga. Mukaba mwazanye gogorigo n'abandi barayizanye, mukaba mwavyibagiye, amavuta turayasubiza mu gacupa nta ngorane. Haleluya. Mubwire mugenda abona amavuta, hama reka sabe mama pastor aza senga isengesho ryo gushima Imana ko Imana ikoze igikorwa gikomeye. Ayo makado mwazanye muyabahe, abazanye uruboga niba ruhari murumpe, erega ntirungwa nabi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Tugira uko tuhaguruke kugira twubahishe Imana, tugere tuhaguruke mu byubahiro byacu. Hama Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi. Haleluya. Batugiye dusenga amasengesho yo gushima Imana ku byakoretse byose. Amen. Tuko turakurikirana imbere yuko dusenga, ngomvye kubanza gushigikira gushimangira kuki Imana yahaye umukozi wayo kijanye n'icimbabazi. Yesu nashimwe. Haleluya. Cenga ikigano mu ishengero, Imana yanyigisha kijanye n'icimbabazi ko dukwiye kukibwira ishengero. Haleluya. Hari ijambo dusanga muri Matayo 5 ku murongo waho w'indwi, hava ngo ahirwa bagira imbabazi kuko nabo bazozigirirwa. Yesu nashimwe cyane. Umanutse ku 43 naho hatubwira ngo tubagahore. Haleluya. Yesu nashimwe. Arivuga mu mazina Kristo avuga ngo jewe numa izuba rirasira abantu bose, kandi numa imvura igwira ku bantu bose, ku bagorotsi, kumbure no kubatizera, kumbure no kubanyabyaha. Haleluya. Haleluya. Rero twebwe naruhusha dufise wo guciranira imanza, wo guhinyurana, kimwe gusa cyo dusabwa nuko twogiriranira imbabazi. Nuharure ngo umuntu yangiriye ibi, nuharure ngo byagenze uku, ariko no munsi uva ahantu utanze imbabazi ku muntu wese uzuye kugiriye nabi, hama Imana ironke ikibanza kugira ngo gutabari kurihure ku mutwaro wacu ufise. Umwami Yesu aduhezagirana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimira urukundo rwawe, urera kandi uragororotse, urahambaye inyembaraga, urahambaye nyabushobozi. Turagushimiye muri bihe turimo. Erega mwami wanje kuva ku munsi wa 5 kungana ku munsi wa 6 w'ejo n'uno munsi, hirya no hino hari bikorane, hirya no hino bariko baravuga izina ryawe. Nuko watubwiye neza nuko iminsi irishiriza kuba mibi, bora turishiriza gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuri ibi bihe, wabonye ko bikwiriye, ko bibereye, ko abawe bakorana kugira ngo bumve ibyawe mwami, kugira ngo bumve ijambo ryawe. Turagushimiye uyu munsi udasanzwe muri Grace Everite wateguye kugira ngo yesagire ubwoko bwawe. Turagushimiye mwami, wahabaye, wakoze, watabaye, washoboje umwongere, washoboje mwami abategerezwa gusengerwa, washoboje baza kuraba ibirori. Turagushimiye kuko Yesu wanje wakoze mu mpande zose, nubere ku mashimwe n'icyubahiro. Urakoze papa. Turasenze rero mwami ibi bivuga biturekeye ahantu mu izina rya Yesu Kristo. Umugwanizi nabigire kumubasha, umugwanizi nabigire kumushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Ibi bikorwa bikoretse ubishira ku mudangagwa
rya Yesu Kristo umugwanizi ntiyabona ahunge ashe aturike yiruke mwamuzi wabukoze urakoze papa turahezagiye uno munsi turahezagiye kino gikorane n'ibindi byose biri inyuma mana y'ubushobozi ubananye kubikora nk'umuvyeyi tubaye amashimwe n'icubahiro ku byo wakoze tukomera amashimwe menshi mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti amen. Komabe n'umunsi ndahekenya oya ntindarana uhangane birakabona mbaye intumwa nimurabe neza abantu no guhekenya ibi turabyemereye no guturiza amenyo aracyariyo n'abandi bateguye icyo bateguye nta ngorane atacyo mwateguye n'amahoro menshi cyane haba mushe gusura mu bibanza uravuga abashoboye kuzana amakado mukoresha kwihuta muyabahe mubahe felicitation muba felicite felicitation felicitation. Twagiye Apostle twagomba tukuramutse amahoro y'Imana bane nawe unaramutse abariko baragukwirikirana kumbonesha kure zitandukanye kugira unabidondore banamenye uwo turiko turaganira. Ndabaramukije cyane abariko baradukurikirana kumbonesha kure zitandukanye ku mazina ni Apotre Miburo Toma ndongoye amashengero ya Grace Everite hano mu Burundi. Umugabo ufite umudamu n'abana 7 murakoze cyane. Kuri uno munsi mwari musanzwe mufise igikorwa kidasanzwe ku cicaro gikuru c'isengero musanzwe murongoye ico gikorwa cari kigamije iki canke ico gikorwa cari nyabaki kugira ngo abariko baradukurikirana bamenye icari cyo. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo hano muri rino shengero Grace Everite uko umwaka uheze turategura igikorane cyo gushimira Imana ariko uyu mwaka Imana yarambwiye ngo tegura igikorane cyo gusengera igihugu n'ishengero kandi ugihe teme ivuga ngo ingo murabe Yesu aracakora mu ishengero no mu gihugu kandi ico gikorane iyo tugiteguye rimwe na rimwe turahezagira abakozi b'Imana tugatumira abantu batandukanye tukambika abapfakazi imfuvyi tukazigaburira tukongera tugasengera n'igihugu n'ayandi mashengero atandukanye. Kuri uno munsi n'ubuhe butumwa nyamukuru abarundi n'abarundi kazi bakurikirana bino binyamakuru boronka buvuye muri Grace Everite ariko kandi no ku murongozi wayo Apotre Miburo Toma? Ubutumwa numva no shikiriza abarundi bose nuko abakozi b'Imana bose hano muri kino gihugu cyacu twosenyera ku mugozi umwe tugasengera igihugu tugasengera intama turongoye atawanja wangura abakozi b'Imana tugashigikirana kuko igihe cyose twoshigikirana nk'abakozi b'Imana n'igihugu cyacu coronka amahoro kigatekana abatwara igihugu bakagira amahoro kuko amahoro iyo abakozi b'Imana bayasengeye araza bigatuma abahagarariye iki gihugu cyacu ciza nabo bashobora kuyobora igihugu batekanye.
mu basengewe twumvisemwo amazina y'abandi bantu basanzwe bafise icyo bajejwe mu ntwaro, hakaba hari abibaza bati mbega umuntu arashobora kuba mu ntwaro ariko kandi akongera akaba mu bikorwa vy'Imana. Mwebwe nk'abasanzwe barongoye rino sengero nakahe kabijya mukoresha muri ino sengero yanyu kugira ngo abari mu ntwaro bongere baze no kurongora abantu mu bijanye n'ivy'Imana? Murakoze kuri ico kibazo mumbajije, ni kibazo ciza cyane. Mu bisanzwe no kudatahura kw'abantu bamwe n'abandi, ariko abajejwe intwaro iyo bubasha Imana bagakora ivyo Imana igomba, Imana irabakuza ikabashira mu yandi mabango ataraye igihugu gusa, ariko no mu nzu y'Imana canke mu gikorwa c'Imana naho bakagira amabanga kugira ngo bashobore kuyobora mu gihugu, bongere baronke n'umwanya wo kugisengera. Iyo rero umuntu ariko amavuta y'Imana aratinya kugira ibiturire, aratinya gukora ibintu bidahesha Imana icubahiro mu gihugu, arubaha n'inzego zamushizeho mu gihugu, kuko abafise ikintu kimugera mu buryo bw'amasengesho no mu buryo bwo gukorera Imana. Twebwe rero twabonye ko n'abakorera igihugu nabo bakwiye kuba abakozi b'Imana bivanye n'impano zimwe zimwe tubabonamwo, twongeye twisunze ko n'iki gihugu cacu umukuru w'igihugu agitwara buri gihe cyose agirisha ibikorane byo gusenga, agasengera abarundi n'abarundi kazi. Niyo bikora adafise ikintu kimugera mu mutima wiwe. Natwe tubona ko iyo mbono kazoza y'umukuru w'igihugu yo gukoresha ibikorane basengera igihugu, basengera indongozi z'igihugu, natwe muri izo ndongozi twoshiraho abarongozi b'abapastori canke mu zindi nzego kugira ngo bakorere igihugu, bongere bakorere n'Imana mu buryo bw'amasengesho. Turangiza, turi mu gihe abantu benshi bamaze kwinjiranwa no kutizera no kutemera, ugasanga hari abantu bicaye bariko barakritika ibikorwa babona abakozi b'Imana bariko barakora. Wewe nk'umwe mu basizwe amavuta uhejeje no gusiga amavuta abandi, ni giki wobwira abo bantu muri kano kanya? Mu bisanzwe ico numva nobwira abo bantu nibatahure ko hano muri kino gihugu cy'u Burundi hariho abakozi b'Imana bagikoreshwa n'Imana. Nivyo iyo umuntu agomba kugucafuza arisunga ibi na biriya, ariko twebwe turemera neza ko abakozi b'Imana mu gihugu cy'u Burundi bahari, na cyane cyane ko twagiye tubona intambara nyinshi zigomba konona igihugu cyacu, mugabo kubera hariho abantu basenga, ya masengesho yatumye igihugu cy'u Burundi kirindwa nayo. Rero abo bantu babivuga ngira ngo nibaratahura, ariko twebwe nk'abakozi b'Imana abapotre bari hano, hariho abapotre b'abapolisi, hari abapotre batandukanye bafise imirimo itandukanye, turi hamwe turemeza neza ko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari abantu basenga bagahamagara Imana kandi Imana igakora. Apotre tugushimire cyane, ariko nimba hari ubundi butumwa wumva wosangiza abariko baradukwirikirana mu bibazo twoba tutakubajije, akanya naki wawe. Ibibazo numva nosangiza abandi, na cyane cyane abakozi b'Imana hano muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, tugiranire ubumwe, dushigikirane. Umukozi w'Imana yumve ko yoshigikira mugenzi we. Hari ikintu gikunda kumbabaza kenshi, ndatomboye ko abamenyesha makuru bari hano, ni ikintu gikunda kuba iyo umupastori arongoye ishengero atagira amafaranga, atazwi muri kino gihugu batamushigikira. Ariko twese nk'abakozi b'Imana twadukwiye kumva ko turi umwe, dukwiye gushigikirana, tukagiranira urukundo. Umupastori agize igikorane tukamushigikira, umupastori atagira amafaranga yo gukora igikorwa c'Imana tukayegeranya tukamufata mu mugongo, kuko benshi bariko barahura n'ibibazo bivanye nuko abakozi b'Imana bashigikirana ku cyubahiro. Umuntu akagushigikira ku kazi kufise imodoka, akagushigikira ku kazi kufise amafaranga, ariko ibyo ndasaba abadukurikirana biveho. Umuntu yo bari umukene ari umupastori, yo afise ishengero rya etage, yumve ko yoshigikira n'umuntu mutoya kugira ngo aho ageze nuri yari hasi nawe azahagere. Yesu abahezagire cyane. Murakoze cyane, tugushimire cyane. Murakoze nawe.